Wagwan, me people. How you doing? Mumeze gute. Amakuru yanyu ngaho kimezente. Twagarutse, here we back. Murabizi non-stop, nta kuryama. Gahunda ni kuba exclusive, gahunda no kubazanira amakuru ari ku mihanda. Musanzwe mubizi kuri MIC, abari MCB Black. Turakwata turakantri da MC. Original voice 2.257, the master the teacher, aka the vibe killer. You already know, urinzi unyumva cha ukambona. Menya kwa di massive, exclusive, massive content. Yeah. Wakimeze gute me people, guess what? Amaze kubibona kuri caption, amaze kubibona kuri vyose, kuri cover, ku mafoto, wabonye nyine byose bipanze ni Alvin, melanin, canke gusto. Vyashushe guys, vyashushe. Narababwiye imihanda mwe murekirikirasha ntabonye n'abasani batagitanga ibiganiro, sinzi ngene byagenze, sinzi ibintu basigaye barimwo. Ariko content nizobura kiretswe gusa ko atari aba content creator. Tuguma mu kazi, tuguma tubaho kuri, tuguma tubaha ibikorwa bitandukanye. Nkomeza shimira n'abantu bari kwakanda subscribe guys, ndi kubabona guys, muriko muranshowing love. Ebana mukomeze kabisa, mukomeze ubwe na mugenzi wawe, tera friend no utarabikora bikore guys. Murindiriye iki amadokomeze twiyubakire industry ya muzika 257. Nubwo tuja muri yas ariko style turi based muri 257. You know, murabizi ko ndinze fata micro ukarinda unyumva nga kuri recorder yanje, ntabwo ko yacoroshe. Ngo kimeze gute rero? Alvin, Melanin Boy na Fernando imisi yahera bagiye igihe we love muzika yari gitandukana, abantu benshi bataranabimenya, abari bagigendana nyene gusa muri scam. Alvin arabikoza ati yo guys pull up tukore hit, tukore banger. Abahungu baraza bakora hit, bararecordinga indirimbo byose birahera. Ntakigihe indirimbo ndibuka ko haheze nk'umwaka yarakozwe guys, haheze nk'ikintu kingana n'umwaka. Indirimbo yarakozwe iri ngaho onye mugabo ntigeze isohoka. Rero mwino minsi urabona ko bya Melanin Boy na nibinshitse gashi na Fernando umujama kwera kunda kunshika, sinzi impamvu aho mungana ko yadakora ama clip. Ariko nani shimwe nambonye ariko arashootinga clip kabisa for the first time, tugiye kumona muri clip. So ibyo tuvyihoreye ngo kimeze gute, barakoze indirimbo irahera ije ngaho yarinde Alvin featuring we love muzika mu nyuma birayangara baratandukana. So niho rero mu nyuma haza kubaho gusubira mu indirimbo. Alvin baramuhitishijemo nambari Fernando nambari yindi ati urahitamwo usigara mu ndirimbo gusa, twe neza ushobora guhurira mu ndirimbo imwe. Alvin bivanye na purpose yari afise, bivanye n'uwari ashaka muri collabo, bafata amajwi y'umuntu bitwa Gusto canke Melanin Boy, barakuramo barafuta, hazigaramwo nde umuntu bitwa Mr. Aye. Ubu rero intambara ziko zirasekera aho umwe bitwa Melanin Boy, umuririmbyi mwiza guys, mwiza akora indirimbo nziza ziri heavy, clip ziri heavy, ibintu byose biri heavy guys. Yanditse ngo inyuma yo gufuta amajwi ya Bface yabigize umugenzo, nuvuga ko n'amajwi yo bayafuse. Aho yari kuvuga producer Joel niwe yakoze ino ndirimbo from Citizen Sounds, niwe yakoze ino ndirimbo. Maze kuyikora rero umva jeni baza ko ikibazo ntikiri kwa Joel, ko ikibazo kiri kwa Alvin niwe nyene indirimbo avuze kura mwaha n'icindi kuriha barafuta shira mwaha bashiramo. So you guys ibintu byabaye nabi gusa nibaza ko ikibazo ntikiri kwa Joel. Melanin ko barafusa amajwi yiwe ka turabizi ko indirimbo ari kubanziza mugaya nawe nyene yavuze ati anyways courage muga kabisa, baririmbye nk'abandi n'indirimbo mwamaze kubona yitwa ngushaka kuba nk'abandi. This Friday yanasohoka ariko get ready, ariko ikibazo kihari nuko umuhungu wamufutiye amajwi kandi indirimbo barayikoranye. Nibaza ko ntiyari lebo ku buryo bavuga ngo Alvin ngo na Gusto na ntuze ntibakora mwese yarimba verse yiwe. Ariko mwibuka ko Fernando umujama rimwe ko ataza muri clip, muravyibuka kuri mologo ukuntu vyagenze. So rero Alvin ashobora yashatse ko kwevita ibibazo akafatika nkuremwe umujama bigenda uko. Muga Alvin nawe ari kwishura Melanin ukuntu bimeze nyene ngo mumubwire yuko ntafina n'ibindi bintu bitandukanye. So guys duhure mu zindi content kwa rokubarabura nkabaho kuri n'abatarakanda subscribe mukomeze mu ikande, dusubire duhure mu yandi ma content. You already know. Peace out.